murakoze cyane kandi ndashimiye abateguye iki kiganiro. Ni kimwe mu biganiro biri rare byategezwa kuba kenshi bitewe na situation turimwo tumazemo imyaka myinshi, nkuko Pastor Geoffrey yagerageje gusubira inyuma gatonya tubwira kahise k'umuziki muri iki gihugu. Rero nashaka muri uko gushima no gutera intege ababikoze n'abandi bo bikora mu yindi cadre, ibi bintu bigwire cyane kugira ngo ibe cadre yo guhurizamo ivyiyumviro no gufashanya kugira ngo turabe ko twokwisununura. Je ntangura ku kibazo kivuga ngo eske urakunda icyo ukora ku buryo nk'ubuhoza umuntu akakumwanga ikashi kabisa isiga ubwenge en échange akakuha condition ati ndaguha ikashi ukeneye byose ariko sinsubiye kukubona muri ivyo bintu, sinsubire kukubona muri ivyo bintu. So urakunda icyo ukora ku buryo hoza umuntu agupopoza ikindi kintu uwo mwankira ukavuga ati gumye ikashi ryawe jewe aha biri mu maraso tellement naho nopfa ntaguze nivelo muzonsanga ku gitanda canje ndifise sourire, isegonda yanje ya nyuma nzopfana umunezero kubera ko nzoba nakoze ico nkunda naho cyo bakitampaye inzu cyanyi. Eske urakora icyo ukunda ku buryo hoza umuntu agupopoza ikashi fadika en échange yo kubiheba uwo mubwira ati I'm sorry. So wihe inyishu kuko inyishu wiha iraza kudetermina endurance, ukwihangana na n'igituma uri mu vyurimo, motivation. Hanyuma imyaka 25 irarenze ndi muri iki gikorwa ariko sinicuza kuba naritavye uyu muhamagaro. Kandi Imana merci, Imana irafise ukuntu ibigenza. Iyo ubaye fidèle ku muhamagaro wawe irafise ukuntu ibigenza, irakubeshaho, iragukoresha ukabera umugisha abo utegezwa kubera umugisha. Kandi Imana vraiment Imana si ntigabitanya ku buryo vraiment ushobora kuba hari ibintu wifuza gushika kutari kurashika ko mu bifadi ku bunyene ariko Imana irakubeshaho. Ivyo ndabishingira intaye. Mbega umuziki urashobora kutubeshaho? Birashoboka, ariko kandi muri situation actuelle ntibishoboka. Inyishu kuri ico kibazo ni zibiri, birashoboka kandi ntibishoboka. Kubera iki? Ntidushobora kwirengagiza context turimo. Context turimo iratuma kuva baseti n'abasana seti barara muri studio yo kungikanya, studio zimwe mwumvise ka karirimbo Michel yabavugiriza. Kuva ziriya studio zigitangura gushika haze iza kijambere uyu munsi, jewe ndashingira intahe ko birashoboka iyo ukora ikintu ukunda kandi ugagikora n'umutima wawe wose, umwimbu urashobora kuza ukaronka ibikwiye ibibayabaye, nkoresha iryo jambo, hanyuma ukagira espoir ko aho bukera ushobora kuronka n'ibisumba ibyo ufise uyu munsi.
shaka kuvuga iki? Ikibazo cyuko umu-artiste ashobora yobeshwaho n'umuziki kigaruka muri logique umuntu wese muzima ari kuri iyi si ategerezwa kwitaho, no kuvuga gukora ibiharuro. Ni investissement ingana iki ushira mu muziki en terme y'umwanya, kugira ngo uharuye uwo mwanya uce uharura na rentabilité ijanye n'uwo mwanya. So turashobora kuja muri tendance yo kuvuga ngo umuziki nturi kurampemba kandi ndakora umuziki, ariko kandi uravye amasaha ushira mu muziki ntibihwanye n'umwimbu wewe witeze mu muziki. Kumbe umuntu muzima abasirimu nkatwe twari dukwiye gukora ibiharuro bifadika, ukavuga ngo iyo mvyutse mu gitondo kuva saa moya gushika saa 12 umuziki nshaka kumpemba ndawushiramo amasaha ngana gute, ndawushiramo inguvu zingana gute. Aho turumvikana. Hanyuma ugasanga umuziki ushiramo umwanya n'amasaha n'inguvu n'uburyo bungana ukuraho, umwimbu kaba zero, no kuvuga ngo uri muri fight. Nk'umuntu akoresha ivyumviro wari ukwiye kuraba nyene worienta iyo investissement yawe ahandi hantu kundi kuntu, canke ugira 50%, ugafata 50% y'umwanya ukavuga ati reka nshinge kioske igurisha ibitumbura 50% y'umwanya wanje, kuko iyo 50% njanye muri kioske quand même irazana umwimbu fadika bice bituma gendazi big urakora kandi kazi nimba utagahevye aho uramaze igihe utagakora, ariko nararyohewe sinzi vyabaye kugira ngo quitting ako kazi, ariko igihe napre nako ukora kandi kazi naravuze nti voilà birahuye na message jewe nsanze mfise mu kureponda ku ma frustration dufise mu ma église, twidogera abapastori bataduhemba, urumva. Donc namufashe nk'umwe mu nyishu canke akarorero twese dukwiye gufata. Nimba umwanya wacu wose tuharura mu buryo bufadika bw'ibiharuro, tugasanga uwo mwanya wacu nyene tuwukoresha mu bintu by'umuziki, turiko turabura nayo kugura jeans canke t-shirt. No, turafise ubwenge, icara uharura ibiharuro. Reka ngabanye uyu mwanya, sinzoba mpevye umuziki kuko ndafise umuhamagaro, ariko ndabi ikindi ku ruhande nshobora gukora. So umu-artiste arashobora kubeshwaho n'umuziki nkuko bidashoboka bivanye n'ingene ukora ibiharuro. Ico kibazo nibaza ko nikiza iyo nyishu ntanze ndazi ko still ntizana satisfaction kubera bisaba umwanya muremure wo kubisigura.